kuba u Rwanda rukora rufatirwa ibihano president w'u Rwanda we ntacyo bimubwiye kuko ujya ni bucangenda rero ibihano niko babifatira president w'u Rwanda abanyarwanda bagirente babimbonera kure babone kure cyane babone yuko umuntu afise no munsi akagari karabashiramo ahantu kazobageza ari ibibazo bizoshika no kubuzukuruza babo none umuntu yamarishije ubwoko bwiwe urumva ko ari ikintu atinya umuntu yishe Freddy Rwigema bose ibere rimwe urumva hari ikintu yo kwibanga kuguha diri umugambwe akubwiye ati turimbira uririmbo ngwiza miliyoni 100 ku meza urumva cyangwa indi miliyoni 300 ku meza duhe produit fini y'umuziki waturirimbiye ugacuvuga ngo je ngo ndafise ngo abafana ngo abo bafana uzobafana n'inzara ahubwo je uri nk'umustar ndi umufana wo ukanancoresha no shanda gukubita kujijuka bakavyuzimu ko bari kuzimu bajibuna bizotuma leta yacu irokonesa gusumba abaritiste rero ushikiye umugabo akomeye uburi mu nyungu ubuma mu nyungu mugushikiye udakomeye kazi yako rero ifo profiter cette occasion bakoreye president nawe ntazobatetereza none se umuje si ambassadeur w'abajene kandi bajya bose umva ko nabavuga baririmbye ngo basatubiye ngo bamukombozi ba bifesi bose arabaza ico ni ikintu ciza cyane ubona president abazi mwebwe muga ntimukora ikintu gituma bari ko barihenda cyane muga ubu ni ndabaramukije abakunzi bayaga nawe TV mwebwe mwese mudukurikirana nizera ko meze neza hiwanyu mu nkundire ndabahe ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi aho tuyaga kenshi kubijanye n'umutekano politike ndetse na diplomasi aha mu bihugu byo mu karere ndi kumwe na Kodi Mr Black ariko mbanze ndamwakira. Merci beaucoup kunyakira kandi kuri yaga nawe TV ni mu rugo ni muhiri wacu turahama kenshi tubabwira byicyo ko biravugwa ene witeka ryo kongera kuboneka kuri zino kamera nizere ko abari kwadukurikirana biteze kumenya vyinshi kandi novuga yuko kandi baravyumva badutera iteka rero bakore subscribe neza cyane mbega bimeze gute mu gihe twaraye turonse tukiri mu kanyamuneza kuko batwararose Semakungu umunezero ni wose ndibaza mwarabonye ngene bamwakiriye Edayeri ngine abantu bavyifashe kuburyo naho president iyo abishaka akava mu ndege aca honyora ku migongo y'abagabo bakomakomeye bari kumushikana mu kirimba kubera umunezero abarundi bari bafise nubwo atari kwigora ngo arinde gutambuka hajya hari abarundi bari kumushira ku mugongo bagatega ibitugu agahonyora ko bakamutembeza yashaka hose deja vyatweretse urukundo abarundi bafitiye son excellence jewe aho narindi jewe barananiranye baranka kwiga abanyeshuri baravuga ati oya dutegerezwa kandi abanyeshuri bo muri ukabona yuko bishimye cyane gose bamwishimiye cyane Kodi uno munsi reka tuze kuganira ku bintu bitatu duhere muri Kongo mu gihugu kibaye ca Kongo tumenye ati ibintu bigeze hehe ce dusimbirana naho hepfo aho haruguru turabe ababanyi bacu mbega byifashe gute muri no misi hama tuze kugaruka no mu Burundi turaba ibiriko biraba neza na neza reka duhere rero muri Kongo tumenyeshe mbega ibintu bimeze gute. Merci beaucoup uno munsi turi kwigenekerezo rya 18 nyamba ntihenze selo 18 niho hatiganijwe yuko imigwano ihagarara haza kuba agahengwe kugira buhahiriza amasezerano ya CCLF ariko sivyo tuko turabona huko tumaze kumenya ibice kuri no munsi biriko birabera mu imigwano ariko sico nje kubabwira reka twibande kuri situation actuelle zimaze imisi biriko birabera mu misozi miremire ya Fizi tunanababwira uruhara rukomeye canke uruhara rudasanzwe ingabo z'u Burundi ziriko ziragira mu kuganira mahoro n'umutekano hariya mu misozi miremire y'ubuseruko bwa Kongo nyakubahwa mumenyesha makuru mbajije abana b'u Rwanda ndakubwiye yuko bakomeza kuba intabire y'igihugu ca Kongo bakomeza kuba umwavu w'igihugu ca Kongo ushobora kububona ndiko ndabivuga ugacumengo n'ububeshi behind ze kuza kumbwira ndakwereka amafoto y'agahinda n'akababaro k'abana b'abanyarwanda bariko barapfira ga mashamba ya Kongo bariko bararibwa n'ibisimba canke n'ibisiga kubera ko bapfiriye
ku gasozi. Kundi ruhande ndaza kukwereka abafashwe mpiri nabo muri iyo migwano bavuga ikinyarwanda banasobanura uburyo abo bari kumwe bene wabo biciwe mu migwano iri kirabera mu Seruba ko neza na neza hariya mu misozi miremire ya Fizi. Aho imigwano ikirabera sahandi ni ngaha haruguru mu Minembwe, aha mu misozi miremire tetwari ya Fizi mu gace bitwa Point Zero. Inyeshamba z'u Rwanda zarahagavye ibitero mu magenekezo ya Lokenze Roseze zirahigarurira kuko nagace kari gasanzwe karimo ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo. Bamaze kuyigarurira mu migwano yabaye FARDC yahise igira ico bitwa repli tactique. Imaze kugira repli niho abasikare b'u Rwanda baca bijajara mu ubwo buce. Ndakubwiye ku munsi wejo w'igenekezo rya 17 niho hashobora gupfira abantu benshi ku buryo budasanzwe. Amafoto n'ama video navuze ko ndabifise kandi ndabifise. Umunyarwanda azi yuko afise mwene wabo murumunawe cyangwa afise umugenzi ari hariya mu misozi miremire arashobora kuza nkamusangiza amafoto akaraba yuko atawi wabo arimwo nkamubikira muri make. Nivyo ngombye kubabwira. Rero aha muri Point Zero bazinyeshamba zimaze kuhinjira FARDC barose apwikomeye cyane, baroshe ubufasha budasanzwe buvuye ku ngabo z'u Burundi. Ikari cyo bonisha gifasha ingabo za Kongo kumwe bama babikora barabapuya barasa umunyarwanda makariru karatarahunga. Iyi Point Zero rero novuga yuko atamusikere w'u Rwanda kirimo kuko barabakubise bongera barabavuna amaguru barabavunja imifupa ku buryo n'abafashwe miri bavuga ati nukuri kw'Imana Imana kubona tukiriho abenshi bapfuye twari turi kumwe ariko twe turacariho. Urumva rero ni kintu ku buryo n'umwana azovuka inyuma y'ino manda ya President Paul Kagame bazoza baramubwira ati oncle yaguye hariya nakamwapfaniki vyagenze uku mugo wumve yuko abo bana bazokurana igisibe kubera ko igitigira nyamwishi cugwaruka canke uruvyiruko nko babivuga kiriko kirapfira ngaha ku butaka bwa Kongo. None ni mu gihe twumva neza yuko bakeneye cesser le feu. Ariko ku bwawe ubona ishobora gukunda mu gihe twumva imigwano ikiri myinshi? Icambere kuva zino namba zigitangura President w'u Rwanda nta rundi rurimi yumva atari urusasu. Baragiye za Doha baraja Washington bari bageze za Angola nta kirava mu jusqu'à maintenant kandi abantu baguma bapfa ku bwinshi. Rero hakabantu baguma bapfa bukebwe ngo turi muri za seserofe atsa umuriro wake nk'uwazi hama nuzima uzosigira isoma basigaye sivyo. Uno munsi leta ya Kongo ireza amaboko bo kwisanga abakongomani bose bapfuye hasigaye abanyarwanda gusa aribo bibera mu gihugu ca Kongo. Nico kibazo rero kihari. Rero nta mwanya wo guha umunyarwanda yidegemvye ku butaka bw'abakongomani sivyo. Kuko biraboneka neza yuko hamwe Kongo yo kwijajara ikarera amaboko, urumva ikarera amaboko yo kwisanga ibintu byose byabaye wandaba yo kwisanga abakongomani bose nko muri Nord Kivu na Sud Kivu mu buseruko bose bamaze kwicwa. Niyo mpamvu rero Kongo atakorera amaboko kubera ko bararemerewe bararusha ibintu ntibashobora kubirekera uko biri. Bateza kugira ico bakoze kugira ngo bashobore gukingira imiryango yiwabo bakingira ubutaka bwa base na basekuru. Umuhanuzi wa Trump murazi ko Trump yari yafashije u Rwanda na Kongo kugira ngo bagirane ibiganiro by'amahoro. Twarabonye kuri France 24 amakuru nibaza yuko benshi mwagiye murayabona. Umumenyesha makuru asa n'umubaza yerekeza ku Rwanda na Kongo ikibazo gihari. Umuhanuzi aravuga ati yuko bagomba basubire kubafatira ibihano. Mbega ku bwawe ubona u Rwanda rugikangishwa ibihano? Icambere iyo bavuze ngo bafatiye ibihano igihugu abantu benshi babona umengo ibihano bifatiwe president abarongoye ico gihugu ariko c'est pas loka siko bimeze. Ibihano bifatiwe igihugu cyose. Rero kumva no munsi kubu Rwanda ko rafatirwa ibihano President w'u Rwanda we ntaco bimubwiye kuko urya ni bucangenda urumva yibereye ku misi yiwe ya nyuma umwanya n'umwanya ashobora kwipfira ibihano bikazishura babandi batazi yo vyabereye. Rero ahubwo nuko abanyarwanda nyene botekana ibihano bakabijya hama bakazonywera ku gikombe tuko turanywerako ko Burundi ibibazo twawe navyo urabizi.
kwaka 70% y'amafaranga wakorera uresha muri planification yo mu gihugu cyose ni shit ikomeye gutegura amatora bitwara amafaranga menshi ivyo byose twe twarabibayemo rero igikombe twanywereye nabazotekana bakinywere bafunge mukanda kabisa ewana kugeza komba ya mwisho uko uwo muperezida we ariko arabata mukaga nababwiye yuko n'imyaka iri kiramurega ibigwara afise byinshi murabizi umwe mwashobora no kwipfira none vya ibihano ntibizobaguma ko abanyarwanda rero ibihano biko babifatira perezida w'u Rwanda abanyarwanda bagirente babimbonera kure babone kure cyane babone yuko umuntu afise no munsi akagari karabashiramo ahantu kazobageza ari ibibazo bizoshika no kubuzukuruza babo rero kuvuga yuko u Rwanda rugero fatika ibihano cyo gwafatika ibihano perezida we ntacyo bimubwiye aguma ameze neza aguma ewana ivyo avuruga bivuruga none umuntu yamarishije ubwoko bwiwe urumva yuko hari ikintu atinya urumva umuntu yishe Fred Rwigema bose ibere rimwe urumva hari ikintu yo kwibanga tuze tureka gushiramo amaranga mutima mu bintu tuvuga hari umusirikare imbere niwe yanatanguye ibintu vy'abagwanyi b'inkotanyi mu mashamba imbere ya Kagame kuko Kagame yari kwiga yavuye mu Buganda acaja kwiga muri Etats-Unis aza kwiga ibintu bijanye na intelligence asanga bagwigema mu ishamba na bakabarebe sivyo Kagame kubera yari yarize ubutasi cyane yashizwe imbere ikintu yakoze yavuga ati umwene washashura kunkura ku butegetsi cyo yakoze yaramwishe kugeza nubu abana bagwigema bari mu mahanga ntibigeze baza mu Rwanda kandi umuntu mwose rimwe urumva yuko kumarisha abantu b'abanyarwanda vyita yuko ataco bahuriye bimutwaye reka tubandanye turindira ico Trump azovuga canke ico kiza guhinduka avec ajya batamugizo nka Maduro nta yindi shwa bamufate bamukanya amagara hama yishira ivyamaze gukora ariko ari akantu ndatahura gose gute Trump yananiwe niki kibazo byukura akabazo koroshe nkaka yakinaniwe Trump yagize ama occupation menshi bazi rikarafasha muri Nigeria none musi yarubitse n'ingano afite n'ibindi bibazo n'ibindi bihugu bikomeye cyane Irani nuko amaso ni muje wose bavuga ati kora ko ndakumene urumva none afite ibindi bintu bimuhanze muri kibazo cy'u Rwanda cyo ni ikintu kidasa nubwo yo hidira imbonera kure urya zongera zikamutora zikamuza no bitwaye reka dusimbire mu Rwanda nyene tukiri mu Rwanda turabona abanyarwanda batariko barakira neza ivyo abarundi ngene abarundi bakiriye president canke ngene tumuvuga akanyamuneza dufise menga ntibariko baragatahura baravuga yuko menga twabigize big deal menga twabigize vast twabigize birebire gose twaravyibuhije bien sûr que oui uko bwawe nakaye kajambo na cyane ko bashaka no kubihuza n'izi ngwano ziri muri Kongo avuga ati none nubwo abaye semakungu ntavyo azoshobora kino kibazo ntaca azoshobora wowe kubwi wawe ubivuga kwiki icya mbere depresizo bicara umukomedie jo naravye yitwa Pastorman ni yari karasoma amazina y'ibihugu nevarongoye muri Union Africaine acashikira kugwana ngo kugwanda kumengo ngo ruri muri Europe ngo yango ndibuza ngo turahana ngo imipaka uvya nkamubesha muzotwagwa kandi muzotwarirwa hehe kwantare muzamuraza gutanga raporo mubwira mutama nevati imeze ukugacukiro inzara yamaza abantu aha naha bapfuye inzu zaguye k'abantu umugabo ati duha gafashanya ati rekura imisagara umugabo yafashe ku nguvu intama ibintu bene ivyo urumva no mu Rwanda je ko ndahazi ko narahabaye urumva biba vyoroshe kumenya ry'amasite yaho sivyo bamenye yuko urumva hari akantu wirinyamitwe yabwiye abari muri manifestation 2015 bari base kuja gutora yabwiye ati muzokwanka kuja gutora ariko ntimuzokwanka gutwarwa urumva rero abanyarwanda tuza kubatwara kandi vya nk'ibikundi ikindi naco nibakomeze bonyene bibabarize imitima imitsi nizomeneka tension izoduga imitsi yabimeneke n'akazi kabo none kuba atari yumvisha yuko son excellence général major neva abatwara mugabo bategeza ko vyemera kandi raporo bazoyizana tu nkababesha zirabagwa araka doguma bitwaza urumva ngo ni juste pastime yuko ni byari bisanzwe gushika donc nkuko umenga ntiyari capable yo kumuba
ntibaratanga icambere kugira utware umwe bw'abanyafrika nuko boba bakubonamwe ubutore n'ubutwari none bari guhitamwo umunywa amaraso ni mu gihe bari kumuhitamwo abakongomani abamaza baca imitwe wumva yobaje gutanga akarorero keza ka mbega ikibazo c'amatsiko cangira hano hantu tuguma tuvuga yuko azofasha mu bijanye no nizi ntambara ziri ngaha Kongo n'u Rwanda kandi tukaba tubona ashigikiye Kongo mbega ibiganiro vy'amahoro bizohava Perezida wacu ntashigikiye Kongo ngo erega Kongo gushigikira Kongo birumvikana Kongo ni igihugu kandi n'u Burundi ni igihugu gishigikira ikindi no yari gushikira urya mugwi w'inyeshamba zidafise igihugu no munsi bazishwirageza zikabura iyo zija yashigikiye abantu abona yuko bari mukuri nta gushigikira abantu bari mu binyoma rero choice yagize ni nziza ahubwo nakazumurego tubakubite ku magara batebomoke bahonge kandi nico gikuru Son Excellence turagusavye abakongomani bakomeza kwicwa ariko wowe nyene uko bama bagushimira urafise kidasanzwe wokora komeza witange kujya wamubikora abakongomani bagira amahoro n'umutekano reka kuko ibintu neva amaze gukora kuva agiye ku butegetsi amaze gutangaza isi yose mvuze ko yatangaje isi yose mushobora kuba mutabitahura hari ibintu abantu babona nk'ikizira mugane neva yabwiye ati negative uno munsi nta mutegetsi w'igikomerezwa mu Burundi haba ngo je ngo ndarenze ngo hari ibintu bitamfatire niva wenyene yo nakubwira ati muti igihugu sici wawe wenyene igihugu gituwemo n'abantu benshi bamwe abantu benshi kandi uri umutotereza gutwarira abantu bose niyo mpamvu ubona n'ubuntu bw'ubunyanga bwagabanutse mu gihugu kandi turabishima cyane umurimyi kera wamengo n'umuntu araho ngaho wo kutunukira abandi mugo no musepalo kandi suko bimeze no munsi ibintu bimeze neza rero no kuri turamushimye Imana ahubwo imikomeze kumwongera ibiringo vyinshi n'amagara meza n'ubutwari n'ubutore ijenje tumwifuriza sawa reka tuzobandanya tubashikiriza ibindi bizoba bigezweho ko amakuru avuka ku munsi abari mashasha reka tugaruke ngaha mu gihugu cacu Burundi aho twabonye indirimbo nyinshi duhereye kuri Vishu Love tuza ku bandi ba star bibandi tubona baririmbira umukuru w'igihugu mbega ko bino bintu bitahora biba ariko kwa Neva nakahe kantu Neva afise gatuma n'abaririmbyi bahaguruka bakamushimagiza urya icambere ni ambassadeur w'abajene kandi abaririmbyi n'abajene kumbure aka kamo twakatiye inshuro nyinshi ati mwabaririmbyi muraja ngaho mukidoga ngo leta ntakidufasha eskeme muyifashije iki muga uno munsi bariko barabona yuko ko tutarira busema uno munsi ko turabona abaririmbyi nka ba Monia Frere ko turabona abembe nka ba Satbi ko turabona abaririmbyi nka ba Vishu Love nka ba MB Data na bandi benshi bariko bararirimba bafata umwe yakandika indirimbo ati Son Excellence hongera sana turagushimiye kabisa turagukeje ko butwari n'ubutore bwawe kuvyukora kugeraho bakwizera ukaba umurongozi w'ubumwe bwa Afrika ishize hamwe ni ibintu vyiteka rero abaririmbyi bakomeze ibintu bari mu murongo mwiza kuko gushigikira umupresident umva ni ikintu ciza kuko president deja arakunda nka president wacu waroroshe kwegera aregera abajene cyane ntuvuga ati ntakumira urumva bose arabumviriza rero no munsi mu artiste ariko arafata umwanya kandika indirimbo president Son Excellence ejo tuzobabona babajanye mu manuzenya mu makampanye kandi nazo bari intambwe nziza ucitwaza ngo ndumulijendi ngo brande nini no jejo twari twicaranye bijya bintu byo twari twicaranye n'umuririmbyi wa kera yitwa Ngabo Leonard niko yitwa Ngabo Leonard Ngabo Leonard atubwira ngene kuri ku ntwaro ya Iprona ari we yaririmbira Gerere bamuhaye nakazi urumva muguno wo munsi umuririmbyi arabona yuko no munsi n'umusagiye gukorera umugambwe umenga aravumwe umenga abantu baramuvuyeko ariko suko bimeze ariko mu gihe uri muri business ikora nka business abaririmbyi bari muri industry musicale bategeza kudandaza uno munsi yamburirimbyi Iprona iguhaye amahera kendo yaje yacumite ntwitwaze ngo nine sente iguhaye amahera yacumite uri mu vyunguka we nk'umuririmbyi ariko abaririmbyi bakabaye bari netwe kamwe mataho begamiye
none babanetere gute kubera ibikorwa vyiza bataba babibona cyangwa batabona ahantu ego barashimagiza ibikorwa vyiza ariko kantu wongeyemo nubwo baba bari mu gisirikare mu nzego z'umutekano bavuga ati ahantu ni sawa hajya naho wapi kabisa kandi ari abantu bakwiye kuba netre kandi babanite mbwa mu mitima yabo bo baba bafise ukuri bavuga ati ahantu ni sawa hasi sawa rero uvuga ati banabigaragaze ibiri mu mitima yabo ivyo babona c'est pas kubigaragaza nyamba uri muri business rero uvanga business n'amaranga mutima abari ivyacu bavanga business n'amaranga mutima kuvanga amaranga mutima nuko kuguha diri umugambo akubwiye ati turimbira udirimbo ngwiza miliyoni 100 ku meza urumva cyangwa indi miliyoni 300 ku meza duhe produit fini y'umuziki waturirimbiye ugacuvuga ngo je ngo ndafise ngo abafana ngo abo bafana uzobafana n'inzara ahubwo je uri nk'umustar ndumufana ukanancoresha no ndagukubita gukubita kabisa wewe Imana yaguhaye impano yikoreshe mu buryo bwose ushobora kuronkamo amafaranga urumva uno munsi je ushobora gukora ikintu kimamahera ngo nina nini kiretse cyo guhemukira igihugu gusa guhemukira igihugu famille yanje umuntu ebana ho sindimwo kabisa muga ibintu nkora nkaguma meze neza n'abantu njya gukora kubera sivyo kintu mbona atakibazo binzana no gukora kubera rero no kujijuka bakavyubuzimu kuko bari kuzimu bajibuna bizotuma leta yacu irokonesa gusumba abaritiste akari akantu wavuzemwo uvuga ati ngo nk'ubu ngucu usanga ngo babajanye umva waba ariko babikora muri bwa bucangero gahege wocu usanga oya nibaza mu bwo bucangero naho bazobaho mugani we kore nk'abikorera igihugu deja president commandant supreme president mu Burundi akora icyo ashaka arashaka kuvuga ati ndahugabiye miliyoni 500 nawe yoja mu bushikiranganje bwari bwose ashaka yo yatoramo mugabo ntashobora kuja mu bushikiranganje aba yafiste yiwe naguhamo yiwe sivyo rero ushikiye umugabo akomeye uburi mu nyungu uguma mu nyungu mugushikiye udakomeye kazi yako rero il faut profiter cette occasion bakoreye president nawe ntazobatetereza none se umuje si ambassadeur w'abajene kandi bajya bose umva kahora n'abavuga baririmbye ngo basatubiye ngo bamukombozi ba bifesi bose arabaza ico ni ikintu ciza cyane ubona president abazi mwebwe muga ntimukora ikintu gituma bariko barihenda cyane muga ubu ni bon biriko biraza reka n'abandi baririmbye bavyumvireho ko gukorera igihugu ari vyiza president ntumukorere ngo kubera rega abantu baturubuye mutu aho abantu benshi bavuga ati nkoreye ikintu kuri leta cyangwa kuri president umengo gikoreye umugambo no president twara basende DFDD gusa nta ba pro natwara nta ba frode batwara ro nta IPD zigamabanga atwara bose arabatwara rero ni wakoreye ikintu nk'umukuru w'igihugu canke leta yiwawe urumva gouvernement ntuzovuga ngo ndagikoreye umugambo uzogikoreye igihugu cyose urumva igihugu cyose kandi bizoba ari bon azo ari sawa rero kumva yuko ukoreye ikintu gouvernement ubugikoreye umugambwe no kwihenda cyane umugambwe utandukanye nivyo abandi biyumvira koko gouvernement itwarira abarundi bose nta rusengero uzoja mwande kubaza ngo umusende cyangwa umusenere urumva nta soko uzoja mwande kubaza ngo uri mu mugambwe yowe sivyo nta hantu uzoja kudepoza bazokubaza ngo uri mu mugambwe yowe bisigura yuko ivyo bijana n'amatora haka kiretse yuko udashobora kuja kora muri permanence utari umugumya banga kame none wocuza muri permanence uri umusenere ngo baguha akazi gute urumva rero muri make abasenere aho rero bacaja mu permanence ya senere bakabaho ubuzi sende dokaja mu permanence ya sende bakabaho ubuzi mugabo nawe utari umugumya banga ntihoje gukora muri permanence wabugiye kuneka ntiho ukiri umugumya banga wocu umumena banga muri make nuko bimeze reka ndagukengurukire cyane Kodi nawe ndabakengurukiye cyane ukanya keza nakaryo mu maye kugira ngo dushobore ko yaga reka nkengurukire mwebwe mwese mweko muradukurikirana reka cyo duhurira muri commentaire duhanahana ivyiyumviro yari na merveille tuzosubira ubutaha